Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri mu mpande zose ikaze mu makuru aho tugiye kubabwira amakuru avuga ku isi muri kano kanya. Mu aya makuru yacu turabwira rero amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse turabwira n'ibiko biravugirwa mu nama ya G7 kwirahuza ibihugu indwi bitunze ndetse n'abatumire bitabira inama. Turabwira n'ibiko n'ibyavuzwe mu nama yahuje ibihugu bigize umuryango wa NATO, ndetse turabwira n'ic'Ubushinwa buvuga n'ic'Uburusiya buvuga bwa Perezida Vladimir Putin. Turabwira izi ntambara ya Ukraine kaze ni muri makuru. Twongeye kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bakunze bahire, twibutsa kugira sabone abatarabikora ndetse mugire subscribe akoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo muze murakurikirana amakuru yacu n'ibiganiro byacu bitonakare cyane ko tubaha amakuru atuje neza kandi yizewe. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu tuyahere muri Ukraine, ariko habiri intambara ihuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Umuco w'Uburusiya bwise special operation, abandi bakabita invasion canke ugushaka kunyaga igihugu cya Ukraine. Izi ntambara rero ziriko zibandaniriza mu karere ka Severodonetsk ndetse na Luhansk ndetse na Kharkiv na Lviv, akaba ariho intambara uno musi zabandanije, aho biboneka ko Uburusiya bwongereje n'ubu ibitero cyane gose muri ntambara, aho ibitero bikomeye cyane gose byagabwe ku gihugu ku ntara ya Kharkiv ndetse na Lviv. Aha hose rero Uburusiya bukaba buvuga ko buba butagetinga ibigwanisho biba byahashikiye bivuye mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Uburusiya bukaba buhakana ko buriko bushaka gutera abanyagihugu ba Ukraine, aho buvuga rero ko butera ahantu hose haba hari ibigwanisho, ariko Ukraine yo ikaba iriko iragiriza Uburusiya ko Uburusiya buriko burajaniranya bwica abanyagihugu ba Ukraine, ngo nahaba hatari ibigwanisho ngo Uburusiya buzabatera misile. Aho rero nk'akarorero Uburusiya bwagirijwe ko aribwo bwateye amamisire kuri ya shop canke ya supermarché ya Kremenchki, aho bivuga ko haguyemo abasivile benshi. Rero Uburusiya bukandetse rero nabwo bwanahakanye ko butateye amamisire kuri ya supermarché, ngo ahubwo Uburusiya ngo bwateye amamisire ngo ku kigo ngo cari kirimwo ibigwanisho bya Ukraine. Aho rero Uburusiya bwashize itangazo habona ko butemera ko bwari bwatagetinze abanyagihugu nk'uko igihugu cya Ukraine cyo kimenyesha. Turabandanya n'ano makuru. Nkuko tubibabwiye rero intambara ziriko ziraba zihuza Uburusiya na Ukraine zabandanije mu karere ka Severodonetsk ndetse na Luhansk ndetse na Kharkiv ndetse na Lviv. Aha niho habereye imigwano ikomeye cyane gose, aho biboneka ko igisirikare cy'Uburusiya kimaze kudomina cyane gose muri kano karere. Rero haraboneka abasirikare b'abanya Ukraine bihebuye cyane gose. Akarorero ni uyu mudamu umusirikare w'umunya Ukraine ariko yiganira umunyamakuru ko umusirikare wabo ajejwe ibyo kumenyesha kubaha amakuru y'intambara ko yatewe ikimisire ahita aturagwa n'ikiburende. Iburende yariko aragendesha uyu musirikare wa Ukraine, niyo ngo uburende yari yesitayemo telecommunication bariko rakoresha, maze yariko aragira manevre muri kano karere aho yarari. Igisirikare cy'Uburusiya kiba amubonye gikoresheje amadrone, maze gihita gitera ko ikirokete uwo musirikare w'umunya Ukraine ahita arapfa. Umudamu rero w'umusirikare w'umunya Ukraine avuga ko bigoye cyane gose kuba igisirikare cya Ukraine cyo bananya gihangana n'igisirikare cy'Uburusiya. Avuga ko ngo yaba mu by'igwanisho igisirikare cya Ukraine n'igifise igwanisho bike, ngo yaba mu byo human resource canke abantu kuvuga abasirikare, ngo abasirikare ba Ukraine ni bakeya cyane gose uganije n'abasirikare ba Ukraine. Avuga ko bigoye rero cyane gose ko igisirikare cya Ukraine cyo tsinda ino ntambara. Havuga ko ngo hakenewe nibura ngo kuraba ikindi cyokorwa, ngo ariko igihugu cya Ukraine uko byagenda kose ngo ntigishobora gutsinda intambara kiba kiragwana n'Uburusiya, ngo hatabaye abandi boza gufasha igisirikare cya Ukraine. Akamenyesha ko nko muri kano gace barimo kubera communication yabo bari bafise Uburusiya bumaze kuyica, ngo biragoye cyane gose nuko bashobora gusaba ubundi bufasha buvuye ahandi. Biraboneka ko uravye igisirikare cya Ukraine kizaciwe cyane gose, na cyane ko uyu mudamu avuga ko bamaze kubura abasirikare benshi cyane gose, bamaze gupfisha abasirikare benshi ku rugamba, basigaranye inkehwa z'abasirikare b'abanya Ukraine. Biboneka ko igisirikare cy'Uburusiya kiriko kiradomina muri ino ntambara kino gihe. Ariko rero turabonanya n'amakuru yacu hoba hari ivyizigiro ko iyi ntambara igiye guhagarara, nubwo byaboneka ko ahubwo intambara igiye kongerekana, ariko hari ivyizigiro. Turababwira mu kanya ivyizigiro bihari ko iyi ntambara ishobora guhagarara, igihugu cya Ukraine kikongera kikaronka amahoro.
twarababwiye ku munsi w'ejo ko umuhuze ya munyamabanga mukuru w'umuryango wa NATO Jens Stoltenberg ko yamenyesheje ko ibikorwa by'Uburusiya biriko biragira ingaruka direct ku bihugu bigize umuryango wa NATO ndetse n'ibihugu biri muri NATO muri rusange ndetse n'ibihugu by'Uburayi. Akaba ndetse yaranamenyesheje ko batagiye kubandanya barorera bihanganira ibikorwa by'Uburusiya muri Ukraine. Akaba biboneka ko yavuga ko bagiye gukora ibikorwa bya gisirikare, cyane ko yari yamenyesheje ku munsi w'ejo ko abasirikare 300,000 biteguye, ndetse akaba navuga ko yari yabahamagariye kwitegura cyane rwose, aho yavuze ko bari bagiye guhabwa ibigwanisho bikomeye cyane, bahabwe air defense system ndetse ngo bahabwe n'amamisire yo ku bihugu hejuru n'ibindi bigwanisho byose bakenera ngo kugira ngo bitegure guhangana n'Uburusiya. Ariko rero ibi bikaba byabonetse ko uno munsi ibyo aya majambo yavuze ku munsi w'ejo Jens Stoltenberg asanzwe umunyamabanga mukuru wa NATO ko byoba byahasutswe mu mabisi, niba bamaze kubagiza inama babona ko amajambo bavuze ashobora kwega karambaraye ndetse akakwega n'intambara ya gatatu ku isi. Uno munsi rero biboneka ko basa nuko igisubiyeho avuga amajambo yoroshe ugereranije nayo yavuze ku munsi w'ejo. Uno munsi bakaba bavuze bano bategetsi bose b'ibihugu by'Uburayi mu nama bari bagize igihe bariko barakira ibihugu vya Finland na Sweden, bikaba vyemerewe twese ko ibihugu vya Finland na Sweden vyemerewe n'igihugu ca Turiki ko byo kwinjira mu muryango wa NATO. Twibutse ko bino bihugu Turiki yavyankiye kuko yavyagiriza ko bishigikiye abahungabanya umutekano wa bino bihugu. Rero bakaba Turiki na bino bihugu Finland na Sweden bakaba bemeranije gucungira umutekano w'imbibe zabo bose hamwe ndetse no gukorana vya hafi, bakaba basinya amasezerano rero maze Turiki ibona kwemera kwinjira mu muryango wa NATO. Rero bariko barakira bino bihugu Jens Stoltenberg yasa naho isubiye ko ku majambo yavuze akarishe ku munsi w'ejo yuko zaboneka ko ariko rasotora cyane gose Uburusiya. Uno munsi yavuze ko ngo umuryango wa NATO udafise intumbero yo kugwana n'igisirikare cy'Uburusiya, mu gihe igisirikare cy'Uburusiya kizokwambuka imipaka ngo gitere ibihugu byo muri NATO. Ngo igisirikare cya NATO ngo yagihamagariye kwitegura gusa ngo kugira ngo kibe tayari, ngo ariko ntiyagihamagariye kuza gutera Uburusiya. Yari yishura ku bibazo abajwe n'abamenyesha makuru, aho bivugwa ko yavuze ko ngo igisirikare cya NATO kiteguye gusa ngo gihe Uburusiya bwo kwambuka imipaka bugatera ibihugu biri muri NATO. Turabandanya nano makuru yacu tubabwira ibindi byavugiwe muri ino nama ndetse n'ibyo bategetsi bemeranya. Umutegetsi wundi yagize icyo avuga ni Johnson Boris, asanzwe ari minisitiri wa mbere w'Ubwongereza. Akaba yemeye gutanga amafaranga yandi umuriyaridi n'imiliyoni 200 z'amayero ku gihugu ca Ukraine kugira ngo aya mafaranga afashe mu kugura ibigwanisho ndetse no gukora ibindi bikorwa byose bya gisirikare bariko barakora mu kugwana intambara bariko barahuriramwo n'igihugu c'Uburusiya. Umviriza amajambo ya minisitiri wa mbere Johnson Boris, aho yavuze ko ngo yifuza ko intambara yohagarara, ngo ariko rero ngo decision nyamukuru canke ingingo nyamukuru ngo igomba gufatwa n'abanya Ukraine ubwabo. Akaba yanamenyesheje ko ndetse ngo hoba ngo hari umugwi munini y'abanya Ukraine ngo bifuza ko ngo Ukraine yoja mu biganiro. Yavuze ngo nyuma yaho Uburusiya butereye kuri ya shopping, kuri ya supermarché akafa abantu benshi, ngo rero ngo abanya Ukraine ngo benshi ngo hafi ibice 80% ngo barasaba ko ngo hoba ibiganiro. Ariko akaba yavuze ko minisitiri wa mbere w'Ubwongereza yavuze ngo twebwe ibintu bituraba byuko ngo Ukraine ijya mu biganiro, ngo ico twiyemeje gusa no gufasha Ukraine mu nzira izo zose kugira ngo ibone amahoro yaba mu ntambara canke mu biganiro. Ngo Ukraine ikaba ishaka kuja mu biganiro ko ndazo ari byiza ngo ico twifuza twese nuko intambara yohera. Umviriza ijambo rya minisitiri wa mbere w'Ubwongereza riri mu rurimi rw'icongereza, aho yavuga ko yongeye gutanga umuriyaridi n'imiliyoni 200 ndetse asaba ko intambara yohagarara kuko iteje ibyago ku isi. On the second point, yes, I can't tell you how much I'm looking forward to get. Not that I've been wonderful being here in Madrid, as you want, as indeed I enjoyed being in Kigali and Germany, but there's no place like home. So I'm keen to get back. On your point about where we're trying to, what's the goal? We can't be more Ukrainian than the Ukrainians. Everybody understands that. It's for Volodymyr Zelensky, his people to decide what they want to do. Whether they want to cut a deal with Russia to make some kind of peace, of course that's entirely a matter for them. Though I noticed that after the attack on the shopping centre, I think I saw a poll saying that 89%
of Ukrainians would under no circumstances contemplate a land for peace deal. So, I can see the difficulties in Ukraine. Our job is simply to vindicate the principle, to stand up for the principle of the right of the Ukrainians to protect themselves. That's what we're doing. That's what everybody in the alliance is doing. And we want to give them the means to repel the Russians, to expel the Russians from the territory that they have occupied, because that is the right thing under international law. And as everybody has said, we want at the very least to put Zelensky in the best possible position he could be in if and when he decides that there is anything to talk about. But at the moment, tubandanye n'ano makuru yacu rero nyene tukiri hariya mu Burusiya nyene aho rero intambara nkuko twababwiye zabandanije intambara zikomeye cyane gose ariko rero nkuko twababwiye ho hariho icizere ko abategetsi bose abuburayi ndetse n'abategetsi b'u Burusiya batanguye gusa naho bariko bagerageza kurondera inyishu y'intambara kugira ngo intambara ihagarare. Uburusiya bwaramenyesheje ku munsi w'ejo nabwo bwaramenyesheje ko busaba ko abasirikare ba Ukraine bashira ibigwanisho hasi maze ngo intambara igahagarara muri Ukraine ngo nta kindi basabwa ngo gushira ibigwanisho hasi maze bakumvikana n'Uburusiya ico kurikira ngo ari hanyuma rero intambara igahagarara. Ibi byamenyeshejwe na Kremlin canke ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu by'u Burusiya. Ariko rero nyuma nyene ku munsi w'ejo President Vladimir Putin yaragize ico avuga mu gihe bariko baramubaza abamenyesha makuru bamubaza ibyinjizwa mu muryango mu muryango wa NATO y'igihugu cya Sweden n'igihugu cya Finland. Akaba President Vladimir Putin yamenyesheje ko ngo kuri we ngo ibi ngo nibisanzwe ngo nta n'ikibazo bimuteye ngo kuba bino bihugu bishaka kwinjira muri umuryango wa NATO. Ariko rero icyo yavuze ngo atazihanganira na gatoya ngo nuko bino bihugu bibiri ngo bizozanwamwo ibigwanisho byo mu muryango wa NATO. Akaba amamisire y'ubwirinzi anti-missile system y'ibihugu bigize NATO akaza kubakwa muri Sweden no muri Finland ndetse nakazanwa n'amamisire bumara n'amamisire nucleaire muri bino bihugu. Akaba yavuze ko rero ibyo batazovyihanganira ngo azokwishura ibirenze ibyo bazoba bariko barakora ngo igihe bo bikora bakabizana ibyo bigwanisho ngo Uburusiya buzohita bwishura ngo nyene ngo ntibushobora kwihanganira ivyo ko biba ku marembo yabwo ngo ibi ngo byo babigira babizi ko Uburusiya budashobora guhagarara kubona za misile zishobora guteza umutekano muke ku gihugu c'Uburusiya ziri ku marembo yabyo. Ibiri akaba ari byo yamenyesheje umviriza Vladimir Putin mu jambo yavuze aho yamenyesha ko atakibazo bimuteye kuba bino bihugu bigiye mu muryango wa NATO. Ariko ico cyemera hiyamirije cyane gose inyuma ari uko ibigwanisho byo mu muryango wa NATO byozanwa muri bino bihugu bigashigwaho, aho yavuze rero ko atazoshobora kwihangana azohita yishura n'ingoga. Umviriza President Vladimir Putin mu jambo ryiwe yivugiye. Это Швеция и Финляндия. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Turabandanya n'ano makuru rero inyuma y'ijambo ya President Vladimir Putin na President wa Ukraine nawe President Zelensky yagize ishashikiriza ko no munsi aho yashikirije ijambo rirerire abari mu nama ya G7 ndetse aho no mu nama ya NATO bamuhaye ijambo aho yavuze ko asaba ko bino bihugu mushigikiye byo kwihutisha ibyo bigwanisho bamuha bakongereza ibigwanisho bakongereza inguvu ngo kuko igisirikare ca Ukraine ngo kiriko gihanganye cyane gose n'igihugu c'Uburusiya ngo kandi gifise ibigwanisho bike, aho bivugwa ko ngo intara nka Kharkiv iriko irategwa muri kino gihe ngo rero bakeneye ubwirinzi bukomeye cyane gose kuri ntara, ndetse asaba ko bishoboka bamuha indege za gisirikare zindi ndetse bakamuha n'amasysteme anti-missile system zo kurinda amamisile hava ku gihugu c'Uburusiya. Tubutse ko hari amakuru yo mu ibanga twarose uno munsi y'ikinyamakuru TFI ndetse n'ikinyamakuru Global News kimenyesha ko ngo Amerika yoba iri kwireganira ibiganiro byo mu ibanga n'igihugu
cha Israeli kugira ngo igihugu cha Israeli gitange uburenganzira bwo kwa Amerika izana anti-missile system yo mu bwoko bwa Iron Dome. Iron Dome ni ibateri ziba ari zitandatu za anti-missile system. Izi rero zikaba ziboneka ko ari anti-missile system za mbere zizewe cyane gose ku rugero runini cyane gose ku isi. Bivugwa ko havuye S-400 y'Uburusiya ko iyikurikira ku isi ari Iron Dome yaba Israeli. Abayisirayeli bakaba barayidevelope hafi mu myaka 10 iri imbere, ndetse iyi Iron Dome akaba ariyo n'igisirikare ca Amerika gikoresha. Tubutse ko ivyuma bimwe bakoresha bano basirikare ba Israeli mu kubaka ino system ya Iron Dome bayikura muri Amerika. Ico gituma rero Amerika ikoresha ino system, ndetse bivuga ko ubu aba-engineer b'abanyamerika mu gisirikare bafashanya n'aba-engineer ba Israeli mu kubaka ino system ya Iron Dome. Sanzo ari system yizewe ku isi cyane gose, naho iboneka ko ari no cyane gose ugereranije na S-400 y'igihugu c'Uburusiya. Rero ngo Amerika yoba iri ko iraganira na Israeli ngo Israeli yemere gutanga izi Iron Dome zinjire mu butaka bwa Ukraine. Ariko Israeli twibutse ko uva intambara igitangura Israeli yahaganye kugira ahihengame, ndetse Israeli ikaba yari yamirije kuva kera ko idashobora kwemera ko ino system ya Iron Dome ishobora gutwarwa mu gihugu ca Ukraine. Awuzi rero muri bino biganiro byo mu ibanga Amerika iri kwiragirana na Israeli ko Israeli izokwemera izogondozwa yemere ko Iron Dome zigenda mu gihugu ca Ukraine. Bise ko izi Iron Dome nibura zishobora kurinda amamisire ku bice 99% uganije n'izindi system anti-missile zose ziri ku isi. Nkuko twababwiye iyo bihiganwa na Iron Dome ni S-400 y'igihugu c'Uburusiya, izindi zose ziri musi y'izi system zibiri zisigaye zo ku isi. Izi systeme zibinzo zikomeye, ariko tubutse ko rero Uburusiya bwo bumaze kugera cyane kure gose kuko ufise amamisire adashobora kuzibigwa n'izi systeme zose zibiri, yaba Iron Dome ndetse ni S-400 y'Uburusiya muradutunga. Izi misire rero za misile zinyaruka cyane gose zikurusha ijwi ntizishobora kuzibigwa n'izi systeme zose uko ari zibiri. Turabandanya n'ano makuru yacu tubabwira ibindi nyene biriko biravugwa kubijanye n'izi ntambara. Tukivuga nyene rero ibijanye n'intambara ya Ukraine ndetse n'ibikorwa vya NATO muri kano karere, igihugu ca Amerika kikaba camenyesheje imbere y'uko inyuma yaho igihugu ca Finland na Sweden vyemerewe kwinjira muri NATO. Perezida Biden yamenyesheje ko agiye kubaka igisirikare gikomeye cyane gose c'Uburayi, ndetse akaba agiye kongereza igisirikare c'Uburayi ingufu cyane gose. Akaba yanemeye ko agiye kubaka amakambi abiri y'igisirikare ca Amerika mu burenganzira bw'Uburayi, aho bivugwa ko ikambi imwe ishobora kubakwa hamwe muri bino bihugu bibiri, haba muri Sweden canke muri Finland. Ibi rero navyo rero bikaboneka ko bigiye gukwega iyindi nduru hagati ya Amerika n'igihugu c'Uburusiya, kuko Uburusiya twibutse ko ivyo bwiyamirije ari uko Amerika ndetse n'Uburayi muri rusangi buzana kwegereza ibigwanisho vyabo vya misile yabo ku gihugu c'Uburusiya. Urumva rero ko Amerika nkuko vyamenyeshejwe na Perezida Biden yamenyesheje ko bagiye kubaka ikambi zibiri zikomeye cyane gose z'igisirikare c'Uburayi, z'igisirikare nako ca Amerika ziba zirafashanya n'igisirikare c'Uburayi, ndetse akaba yemeye ko agiye kongereza inguvu igisirikare c'Uburayi gifise muri rusangi. Igisirikare c'Uburayi ko kizohabwa izindi nyigisho ndetse gihabwe n'ibindi bikoresho bigezweho kugira ngo kibandanye guhangana n'igihugu c'Uburusiya kiriko kirakura. Tugivuga rero ivyi ntambara nyene, iyi ntambara iri kuboneka ko iriko iravyura vyinshi cyane gose, yaba mu vya politike ndetse no mu vy'ubutunzi. Nyuma rero yaho abo bategetsi bose ba NATO bagiriye hamwe bakaba bakira imiryango ya Finland na Sweden. Ubushinwa nabwo rero ntibwihanganye, aho bwavuze ko kuko muri inama hari hatumiwe ibindi bihugu mu bihugu biri muri Asia Pacifique, navyo biboneka ko bishobora gushirwamo no muryango. Ubushinwa rero ntibwihanganye, aho bwavuze ko ibikorwa Amerika iriko irakora mu karere kago ko ari ibikorwa by'isotorano ridasanzwe, ndetse havuga ko Ubushinwa bwamenyesheje ko butagiye kwihanganira ibikorwa vya Amerika iriko irakora mu karere ka Indian Pacific, aho ndetse Ubushinwa busaba ko ibikorwa vya Amerika byo gusomborozanya ngo byohagarara, ngo niba Amerika idashaka kuja mu ntambara y'ubutita canke intambara iyo bise Cold War. Iyi ntambara ikaba ari intambara aho ibihugu
biza biragenzurana ndetse bikaba imigenderanire y'Ubushinwa na Amerika iboneka ko ubu ifashe nabi. Amerika ikaba Ubushinwa bwayihanije ngo kugira uko Amerika yagize ibihugu by'u Burayi akarere ka Asian Pacifique ko akarere ka Asian Pacifique ngo karafise abakagenzura ngo ntabwo Amerika rero ikwiye kwivanga mu biraba kano karere. Twibutse ko Amerika ishaka ko igihugu nk'igihugu ca Taiwan cyo kwinjira muri no muryango, ariko rero igihugu ca Taiwan kikaba kitokwemererwa kwinjira muri no muryango kuko kidafise status canke kidafise uburenganzira bwo kuba igihugu cigenga. Ariko rero ibindi bihugu nk'igihugu nka Korea y'Epfo biboneka ko ishobora kuzokwisanga bayinjije muri no muryango. Byose ko umuryango wa NATO uriko urakura ku rugero rurengeye, ndetse mu makomantere mu ijambo Perezida Vladimir Putin yavuze ko ngo ibyo Amerika iri kwirashaka byo kubaka ngo ikintu kimeze ngo nk'ubwami bwa kera ngo bizobisenyukana, ngo ntabwo ngo muri kino kinjana ngo Amerika ishobora kwibaza ko ari bizobandanya wigenzura isi. Ngo hariho abandi ngo bariko baraza, turabandanya nano makuru tubabwira ibiri mu mugambi w'inama iheruka guhera ya BRICS, aho byagiye habona kuno munsi inama nayo ikabihuza ibihugu bitanu, turababwira mu kanya. Inyuma yaho rero bibonetse ko umuryango wa NATO uriko urikomeza cyane gose wongera ku bindi bihugu, twababwiye ko inama ya BRICS yayisanzwe ihagarariwe na Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa mu migambi yiwe rero, ndetse akaba ari nawe ayoboye ino nama uno muryango muri kino gihe ugizwe n'ibihugu bitanu biwugize, akaba ari Ubushinwa n'Uburusiya ndetse n'Ubuhindi na Afrika y'Epfo n'igihugu ca Brazil. Umuryango rero akaba yari yasabye ko bumwemerera ko yokongera ko ibindi bihugu kuri uno muryango. Ibi rero bakaba baravyemeye ko umuryango ushobora kwaguka. Rero bikaboneka ko Perezida Xi Jinping ashaka ko bagira nabo umugwi ushobora guhangana ibikorwa vya NATO, aho biboneka ko ibikorwa vya NATO biriko biraguka cane gose ku isi. Ndetse tubutse ko umwansi wa mbere canke umuntu washamiranye cane gose n'igihugu c'Ubushinwa ni Umunyamerika. Rero NATO nayo kandi kaboneka ko ari nk'ikintu giteje impungenge igihugu c'Ubushinwa, aho bivuga ko Ubushinwa ibikorwa vya NATO biteza umutekano muke mu karere. Ubushinwa rero bukaba bwasavye rero abagize umuryango wa BRICS ko bokongera ku bino bihugu. Rero inkuru nziza muri no muryango nuko hari ibihugu bibiri kandi ibihugu biboneka ko navyo bikomeye, yaba muri geography ndetse no mu by'ubutunzi, byamaze gusaba kwinjira muri no muryango. Igihugu cyasabye kwinjira muri no muryango canditse ubwa mbere ni igihugu ca Argentina. Iki gihugu ca Argentina kikaba kitagize aho gihuriye n'ibihugu byo mu Burayi ndetse n'ibihugu vya Amerika. Iki gihugu rero kikaba gisaba kwinjira muri umuryango wa BRICS. Twibutse ko igihugu ca Argentina ari igihugu gitunze yaba ndetse no mu bya gisirikare n'igihugu gikomeye. Umva rero ko ari amahirwe ku bari basanzwe mu muryango wa BRICS ko bagiye kuronka ingufu nshasha. Ikindi gihugu naco casavye kandi kwinjira muri umuryango wa BRICS ni igihugu ca Iran. Ibihugu bibiri rero nivyo bimaze gusaba kwinjira muri umuryango wa BRICS, ariko twibutse ko ibindi bihugu bishobora gusaba kwinjirayo vuba. Ibihugu bishobora gusaba kwinjira muri umuryango wa BRICS akaba ari igihugu biboneka ko ca Syria gishobora gusaba, ndetse ikindi gihugu akaba ari igihugu ca Korea ya ruguru naco kikaba gishobora gusaba kwinjira muri no muryango wa BRICS. Twibutse ko Perezida Xi Jinping n'imigambi yiwe ari ukwagura uno muryango nawo wa BRICS ugakomera cyane, ndetse bishobotse ugakomera ku bihugu ca NATO. Twibutse mu by'ubutunzi vyovyo umuryango wa BRICS biboneka ko umuryango wa NATO ataho urawusiga cyane gose, kuko umuryango wa BRICS ukontrola ibice 42% by'ubutunzi bwose buri ku isi, mu gihe umuryango wa NATO ukontrola ibice 35% ubutunzi bwose buri muri isi. Ibindi bice bigakontrolwa n'ibihugu bitafise aho vyegamiye muri imiryango ibiri. Biboneka rero ko ibihugu vya Argentina nivyamara kwinjira mu muryango bishobora ibihugu vya Argentina na Iran nivyamara kwinjira mu muryango, ubutunzi bwo no muryango ushobora kurenga ibice 45%. Gutyo rero kazoba ari uwo mugwi wa mbere ugize ubutunzi bwinshi cyane gose. Ariko rero mu vya gisirikare hoho biraboneka ko NATO yoba igikomeye cyane gose kurusha bino bihugu, ariko naho nyene NATO ihanganye na bino bihugu bigize umuryango wa BRICS yoba ari intambara itogira
yiherera kuko igisirikare cy'Ubushinwa kirakomeye ndetse n'igisirikare cy'Uburusiya ukongera ko n'igisirikare cy'Ubuhindi naco gisanzwe bikomeye ndetse n'igisirikare ca Brazil naco kirakomeye ngira ngo igisirikare kidakomeye cyane gose no muryango n'igisirikare ca Afrika y'Epfo ariko naco nyene bakaba bemeye ko bazofasha igihugu ca Afrika y'Epfo kugira ngo igisirikare caco kibandanye gukomera turabandanya nano Reka amakuru yacu tubananize muri Amerika ari naho tugiye kuyarangiriza muri Amerika humye kuba ibitero z'inkoho aho umudamu umwe muri leta ya Texas yarashwe ahita arapfa akaba yarashwe avuye muri supermarché aho yari yumvise inkozi ziko ziravuga gerageza kunyegeza umwana maze rero amasasa ahita aramuhitana twibutse ko muri Amerika amaze imisi haba ibitero mwe nibi aho bihitana abantu benshi cyane gose muri Amerika rero n'ubu amategeko menshi cyane muri imisi yatowe yo kubuza abantu gutunga inkoho ndetse abantu bamwe bamwe akaba barabujije kugura inkoho ndetse no kugendana inkoho muri publique ariko rero ivyo bitero bihitana abantu kubwisha nk'ubu ntibirahagarara no birabandanya bibutse ko no mu ndwi muri indwi iheze habaye ibitero shika bitatu byose muri Amerika byo muri ubu buryo aho abantu bashika batandatu bahasize ubuzima kubera bino bitero ivyo bita gun violence rero muri Amerika bikaboneka ko n'ubu bikiri ku rugero runini cyane gose aho ukwaza ko igihugu ca Amerika kiri mu ntambara kandi ntambara kirimo kubera abantu bazo baricwa abishwe n'inkoho zitunzwe n'abanyagihugu ndetse bamwe bakaba barabazitunze bazifite n'uruhusha ariko bikaboneka ko muri Amerika hari ubwicanyi mwe n'ubu buba ku rugero runini cyane gose kurusha mu bindi bihugu byo ku isi nahara turangirije hano makuru ariko twibutsa ko mu ncamake hano makuru ko intambara ibandanya muri Ukraine mu karere ka Donbas region ikaba ziriko zirabera mu gace ka Severodonetsk ndetse na Lviv ndetse na Kharkiv akaba ariho habereye ibitero by'uno munsi by'Uburusiya aho Uburusiya iboneka ko busa nuko bwongereje ingabo nyinshi cyane gose ingabo za Ukraine ikaba iboneka ko zimaze gucika intege ndetse mwumvise ko abantu ngo ibice 80% by'abanya Ukraine babasaba ko biganira kugira ngo ino ntambara ihagarare mwakoze rero badukurikiranye twibutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe mu sharing ndetse na comment na like mwakoze Imana ibaha umugisha mugire aho muba mubawe naho makuru y'ubutaha mwakoze